Sanzwe birakomeye cyane rwose Natasha amaze kwishika biraboneka yuko nkumwamikazi wese witwa Natasha la bamba Okay, tupange neza rero tukore interview sawa. Babona gato kukibuga cindenge. Tudasanzwe ugeze Nanoma kumba tuzoganira kubitandukanye mbega urwo n'ugwe kwagenze gute ni experience yahakuye Natasha bagoye kaje umeze neza urugendo rwagenze gute basha turashima yego yes ugishika daba muri Kenya wavyakiriye gute ukibona ingene integuro za evenement zimeze nk'umuririmvyikazi amaze gutahukana ubushimwe butandukanye mu kwisi yego ni ibintu biryoshe cyane ndibaza murabibonye uyu mwana urarabani bamwe yes ni kwedisho igira kabiri aho kandi ku nshuro ya mbere umurundi cyangwa umurundikazi atwara karya gashima harimo n'abandi batandukanye ariko kuba ari waronse mahigwe ibintu bisiguye iki ku muziki w'u Burundi bisigura ibintu byinshi ndibaza murazi ko Natasha n'umukozi Natasha arasohoka mtima sio bitu Natasha n'umukozi mura ndabivuga umwamikazi w'umuziki w'u Burundi sijewe ni haye zina ndibaza ni mwebwe abafana abajournaliste abarundi musange muramubona sohoka nkora amavideo amaudio ati Natasha kweli kusohoka ibyo rero yego akagashimwe kavuze iki agashimwe kavuze iki mu muziki w'u Burundi ibintu byinshi yani cyo gituma mumvise bamamagara Natasha Burundi bamamagaye Natasha Ndadaye kuvuga iyi ni tsinzi mu gihugu niye umaze umaze kuja mu mahiganwa menshi ariko kandi ugatahana ukagirirwa amahirwe yo kuronka ubushimwe uno munsi mbega ni kintu abarundi abasirikare baririmbyi bungukira mu ma opportunité yawe ni kiye kintu abarimvyi b'abandi barundi bo kungukira ama opportunité yawe canke nka experience ni kubera uno munsi umurundi agiye muri Kenya bazomubaza Natasha umusize urakotsumva n'umuziki natwaye muri Kenya novuga rero muri Afrika ni muri East Africa Natasha saga seseshwa rumuri hari benshi iyo uronse ubushimwe bavuga ati Natasha aragura ubushimwe benshi bakabigaruka ko bavuga amajambo atandukanye nabo ni babukura yes nigiki aho bivuga ko mbega wewe iyo wumva abantu batabishima nuko bibaza nta majambo numva na muntu asora indirimbo na muntu asorera video ivyo babona kuri Natasha bashime bijyanye kubera ubishoboye abikore yego siko yego abarundi benshi barindiranye cyane tuwa ugiye gukora biteguwe gute mbega kano gashimwe hari cyo kazuza gafasha mbega no narushe bemumbe urusi ndagira amaseko rusareka kumurusha urumva ofise concert mu gihugu hagati ariko murabizi ko nari mazi imisi muvuga demo nk'amezi abiri ndi muri Italy nashikiye muri binye ni yuri imodoka ni bamusigisha no muterura goreka bamuterure ari nabi wabo
kuba babona uko wakiriwe abafana bajari benshi uru rukundo rw'abafana reka kwanza reka uru rukundo rw'abafana baje kwakira yego ndabashimiye mwese kandi mwakoze nshimira n'abarundi muri rusange batoye Natasha abatatoye nabo imani bahezagiye naronse agashimwe je ndi umukozi ndakunda uburundi murabizi kandi ndakunda abaririmbyi mu rusange bose dukore cyane dukore cyane ego yes the queen of Africa Natasha Burundi yes uko niko yes nuko abafana ni benshi cyane gose bakiriye umuririmbyikazi Natasha natsimura bose niho yari imaze kuba ishika ibintu byakomeye meze neza cyane gose